ngarutse rero ku gikorwa cyabazanye mu gisata cy'ubutungane, biribonekeza yuko muri icyo gisata hari intambwe iriko iratera ije imbere kuvaho habonekeye urwego rw'abahuza. Biraboneka yuko imanza zimwe zimwe ziherera ku mitumba, kuko turavye imanza abahuza bakira tugaca turaba niziza bataba bakengurutse baza gushinga muri sentare, biribonekeza yuko bateye intambwe. Ariko rero ntawe reka kuvuga yuko muri ico gisata n'ubu araho gushira inguvu. Turabona amatati cyane cyane afatiye ku matongo. Amatati afatiye ku matongo niyo afata iya mbere mu manza ziraha mu masentare. Hari amatati afatiye novuga ku butunzi mu miryango, atuma abubakanye basambura canke haba n'izindi ngorane. Hari ibijanye n'ubusuma, haba mu mazu canke mu mirima. Hari n'ibifatiye ibi twokwita byo guhohotera igitsina gore na cane cane, ibyo navyo nyene biribonekeza. Ibisigaye ni amatati aturuka kuba bihereje urukanywa bakarenza urugero, bigahindukamo imishwano, bakagwana bagakomeretsanya. Ibindi dukunze kubona n'amasezerano aba hama bamwe bakihindukiza muri ayo masezerano, bigatuma haduka imishwano. Ikindi tubona ni uko hari ibyo bagiye baraduhisha bigaruka kitwa ngo n'amasezerano, mugabo wabiraba neza ugasanga ni migwazo kandi nayo itemewe. Haracibonekeza naho tuguma tubigwanya ibijanye n'abakomisiyoneri kandi abakomisiyoneri b'ibitungwa, ndetse rimwe rimwe no mu mirima. Hariho ababona umurima utagase weze bagaca baza guhendahenda nyenewo ngo bamuronderere umukiriya. Ibindi navyo nibijanye na fraude, na cane cane ifatiye kuri ibi by'ibinyobwa. Ntituzi yuko ari kubera ubukene bwavyo be n'iriki. Ku bijanye n'ibinyobwa biraboneka yuko hari abashaka kwikika mu kiza ngo baduze ibiciro. Rero nyakubahwa ntiriwe ndabarandira, nivyo novuga ahanini muri rusangi tubona mu gisata c'ubutungane. Nkaba rero mboneyeho gukebura aba bitavye ino nama kugira ngo baze gutega amatwi, na cane cane agaseke muje mutuzaniye, kugira ngo umwe n'uwundi yumve amategeko atugenga, ico turekuriwe n'amategeko n'ico tutarekuriwe n'amategeko.